Ugo rugamba rwatangujwe n'ishirahamwe Parseme rwitiriwe tweho kuki rugamije guhamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu budasiba gusubira inyuma. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe haramenyesha ko ubukene buranga Uburundi buturuka ku burongozi bubi buri mu gihugu. Kubwiwe ngo ntaho bisa bisaniye n'ukungene Uburundi butagira ubutare. Aha rero turabona neza ko mu Burundi haraguye cyane abanyepolitike benshi hakabura abarongozi. Ni naco gituma ni imigambwe yose ifise ingorane. Igira ingorane kuko ntibari autour ya ideal uvuga ati twe tushaka ko dufise vision yo gushira Uburundi hariya. Ico ntibashobora kugipfa. Bagipfa ntikiba kirimwo kubera bagiye ku nyungu cyane bacagira ivyo bapfa. Aho rero ni ibintu bigaragara, ni ibintu biboneka. Igihugu cy'u Burundi reka idahinduye ngo kirunka abarongozi je no kuzimangana munacoza imangana. Hagumye abantu biyumvira ati ndahashitse ivyanje nubaka ibi ngira ibi nsaho ibintu mengo ni ibintu biteye isoni bikabandanya igihugu cyashobora kuzimangana. Iyi migambwe yose igifise izo ngorane no gushaka ko ubutegetsi banda warashikiriwe kubera iki ico kirabuze. Abandi bavuze ati abarongozi abanyepolitike bavuga ati jewe nshaka gukura ubushomeri kuri pourcentage. Jeff nshaka kugira komite yo kugira Uburundi ndabuhiye isanamu. Mumaze kugira iyo vision mukayihurirako umva musubira gupfiki kandi ari irya. Naho muwifa mutwa habakurayo ingene mushikayo ku nzira zo gucayo. Mugabo urabona ubunyi imigambira manyuka kandi igiye kuba faible kubera ico. Inyishu kuri ivyo vyose ngo nuko hoshigwaho intwari ibereye iyo nayo ikaba ariyo ituma inzego z'igihugu zishobora kwigenga bigatuma ubutunzi n'iterambere bishobora kuronka ikibanza. Intwari ibereye tuvuga ko intwari ibereye nico kintu kirifonda kirakomeye kuko ibihugu byose biriko biratera imbere muri Afrika. Turavye raporo ya Banki Mondiale na FM bariko basanga ari ibihugu atari byo bifise ngo petroli n'inzahabu nyinshi. Kubera iki? Basanga ari ibihugu vyamenye kwitunganya neza mu vyerekeye intwari ibereye n'ijya leadership. Biratangaje kubona ibi vyakwasana n'ivyasi biri kubiya mu bihugu udasanga bifise intuze. Haje ugiye nkakoraba nka Cote d'Ivoire umurindiri kirafata ubugunyi kuva intambara nyine. Ugira Cote d'Ivoire ifise ubutunzi kama byinshi. Ntituyize kuva kera ari kakao n'ikawa. Ugira harama petroli muri Cote d'Ivoire. Ngabo gendo ari ibihugu bifise ama petroli, bifise amazahabu za Kongo na usanga bikiri inyuma. Kubera iki? Kubera iki? Iyo raporo yerwa gusohoka. Ilifero ko abarundi tuza turava kuguma mu kutamenya kandi ibindi biriko birahinduka ku isi. Nico gitumye ntwari biri ni kintu gikomeye cyane. Kubona Uburundi butagishobora kuronswa ideni rikwiye ni banki y'isi yose ngo ni kimwe mu bituma abarundi baguma mu bukene ntangere. Ni naco gituma bari bakwiye kwitegurira ihinduka iryo naryo ngo rikaba rica mu kubona ihangiro umuntu ashaka gushikako.